murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri murikira ukuri. ubuheruka muri murikira ukuri turagambaye sha teka nayuri nta muntu n'umwe ashobora kubahora amakosa ya gipe urya nta kintu kibabaza nko gufungwa ku mutima aho uciye gashaba cyane inzara mbega imwe ndakugire gute ndagusabye kanyenyeri ntumushire muri ibyo bintu byawe aha yambariye ibara ubona ariho yoguma kanyenyeri yambaye ibaririye ko atakosa na rimwe yakoze ankundiye ejo tuzinduka tugenda byahavuye bigenda gute what kanye wovuye hehe muri kino gitondo none abajournaliste garise nuzi ko dukora amasaha yose hewe ndiko ndondera inkuru aha nyine naho waje kurondera inkuru asha wewe bagucunge kweli bayi na sharise abona mvuye guherekeza mama Giyevire wangu ntemva kuri parking abo agiye muri ville gukora iki yahakumbuye kwagiye kuba Burundu sa no kuza kundamutse mwe ntageza kuzogaruka yo kubera iki gakanya aje kuba hariya wenyene kweli ari yandahiye ntako ntagize ntako ntavuze yanse yarahiye kweli mana we ino hamurambiye none gushika naho yiyumvira gusubira hariya kandi agusize ino wewe umva sindavyumva ntako ntakoze ngo ndamwinginge ari mugabo yanse sha je numva ntariko ndabitahura ingene mama wawe agukunda aremeye kugusiga ino wewe none gasha wumva twojana kandi nanje akazi ndagafisino nyene niyumviriye guheba akazi ndavuga ati wapi oya nico kumva woheba akazi je oya ntibikunda vrema ndakubaze none gakanya ubwo mama wawe tagiye kubera ibintu bya gipe asha wewe nico ndagukundira vrema utahura ibintu ningoga ico nyene nico kimujanye wangu sha nta kindi cyari gutuma agenda atari ico abamere bakira je ndabazi ari mama wanje arababaye arababaye ngo yumva turi bimaramare ngo yumva toja aho abantu babona sinokubwira n'ukuri voilà ayo nama reaction y'abamama ba kera niyo atariho yagize ikosa aragishira ku nyine ukamenya nyine biraba we byose ari mama wewe ararenza arahibongoze reka urazi ko yagiye yitwikiriye ngo ntihagire n'umumenya muri bus yo ntumba rirehewe numva bibabaje vraiment ingena gukunda rero akaba agiye wenyene mutari kumwe kwere nyene ntibyoroshe mwe twaraye twicaye anyumvisha ko nkwiye kuva ngaha tukajana me mugabo none amaka kazi ndagahebe oya shabira goye ntoheba akazi hashwa nyene nari mfise mugabo na mama wawe mutahure shakanye ni kurya nyene bameze bamere bakera ni kurya nyene none gashari kuzi kagwaye nkubazoca baho gute tutari kumwe vreme ega je ndavyiyumvira nkumva no kurira norira mana we ko biguhanze none nawe mana basi ndakubaze nta muntu umwe w'inshuti yanyu aba muri ville yego arahari na mama Kwine kwanza arahari wanashima tubana muri quartier wa aho ni sawa none ntiwumva ko azoca zaramuraba wowe uzomusaba zarahaca kenshi gusa ntaco yego nivyo ndaza azobikora muga nyine muri jewe nguma numva umenga mama namuhevye ari n'ukuri oya nawe we guma niyagiriza uzoza urasimba kuja kumuraba nawe nta kundi wobigenza kuko akazi nawe ntiwogaheba shari guma ku kazi après mukuri sinzi ko nzotekana ntariko ndamwirabira bigi we bigi Mbiya ico gitari hasi ureke kumena amatwi we no mukabari gitari ntushira hasi aho yo walosha rugara none jewe none nakugize iki dufuye iki vraiment niyo mihari yose none je nakubujije kumara iyo cupa yawe byanse kabisa byanse none ugira ukwe shakuza oyi cupa ryanse kabisa si one love kabisa twumve kushusha reka shabigi gufyina byo ibintu vya gipe ndubu sindabitahura sha si wowe nyene kwe kuri oya birababaje sana ndatomboye narinze ko naza kuronka abo twicarana nane acubati nawe vreo none ngaha mu kabari vraiment ari kubura mwicara aya menyene ko abizi hatari hari kizuba cyinshi aho hanze mu
Bona mvuye hariya kuri polisi kuraba gipesha. Shaho ni one love. Thanks sana mon frère. Wagize ikintu ciza cyane gose. Mbe nyine yameze gute? Yo sha. Ameze bien nyine twateye inkuru. Cyembo nafise akamorale vraiment. Sha, cumba. Oni bakomerera imwe n'ukuri. Geste yawe n'ukuri. Iranguze direct ku mutima. Yo, ariko gabike. Ntari gipfu. Gipeno reka kumuraba kweli. N'umutima mwiza wewe kweli. Asha ego kabisa. Ego. Sha gipe ni bake bamuvuga fu. Ni bake vraiment. Ni bake cyane vraiment. Nabo ni kubatamuzi kweli. Bomenye ingene yita abantu bose. Ndabwira ikintu kimwe gabike. Iyo aba ari byo noshobora jewe. Gipe ntiyari gufungwa. Oya, cumba ntacu vraiment. Kazima wowe wamuhaye iyo support. Sha, ivyo nakoze. Naho bihuriye n'ivyo yakoze vraiment. Urazi ivyo yakoze vyo kutugaruriza imitelefone rero yatwibye. Ego wangu, ego vraiment. Asha, ciye nibuka cagi ingine yabafashije. Mwe nababacama babandi b'abactionnaire. Ego vraiment. Hajyasha urabona iyo hataba gipe. Wibaza ko twari kuyaronka ry'amafaranga. Reka shabigire. Cumba ndakubwira ikintu kimwe. Kwibuka ikiza umuntu yagukoreye. Asha ni one love. Yo, sha ni one love kabisa nko muvyivugira kweli. Je nta kintu na kimwe ntokora ku bwa gipemu. Asha twagitevuga. Ndabwiza ukuri. Sha. Iyo aba ari jewe ndabigira. Sha gipena ari kumbabarira. None gende wabwira apfuke wewe mukibaza ciwe ko uva mukunda. Umvira utagarana. Ego kweli. Wowe urigera wumva umuntu garudagara apfuke ku wowe. Jegere numva umuhayagiza. Nagira wo mwigura. None garudagara we nawe. Oya nawe ari. Muvyo yavuze. Hari ikintu na kimwe yabeshe. Oya hari icyo yabeshe. Hewe, oya reka cyapiki kuba uhindwa. Aho uje ngo cumbatera babaye. Ego kweli. Urutagara mva ndakubwire reke. Umva ndagusaba ikintu kimwe. Dufume tubireka basi tubireke. Tubireke utanguye. Oya utanga kuzama. Oya reka kwigirisha. Ayo no musuzi ingona. Aho wibaza ko tutazi ko abaregere ngo habigize kugira mukure kurizi. Rudagara. Acenga hawo. Rudagara si one love frame. Numva ivyo uriko uravuga. Jewe ndanka umuntu yigirisha. Aho ugira ngo twemeze ko babaye wewe. Umve ngo kwigirisha. Ruda. Nivyo gipe yiyemereye. Ugira uvyegeke ku barengero bose. Kana nuyo sha. Ivyo uvuga urabifitiye ivyemezo. Reka. Bigi. Mureke sha mureke Rudagara sha ivyo bari karivugira ngaho. Ndahubwiza ukuri. Najewe cyane nari meze nk'umugabo Rudagara. Burya rero nagiye kubitahura igihe twibwe n'umurengero funderi w'iwacu. Ariko tugafashwa n'umuseruko. Ruda wumvise? Iki uzohora uraba umuntu ku giti ciwe. Yego. Bejo. Oui. Uramaze kubona tension isigaye ari ngaha kuri izi. Reka. Ariko vraiment noreka kubibona gute sha. Je mbona bose bajya imisaya. Gipe yavuze bijya bintu. Uribaza ko hari nuwo nahaye yambujewe akamunyima. Je narumpiwe. Yego. Ivyo ni biki? Hewe. Uje kutubumurira ko? Hewe. Nibiki. Wowe urashobora gufa kwinjira mu biro kwa chef utanadodoye. Wani mundeke basha. Nibiki. Umuntu ware ni mubare si jewe. Andahatswe. Uhatswe gute? Oya banza wicare hajya. Banza wicara tubwire. Abarengero. Bigenze gute? Abarengero bagomba banyice. Yo. Ndahatswe bari banyirengeje. Ivyo navyo nibiki. Ngo abarengero bahatswe kuri. Yicara uteka tubwire neza. Ego bariko baranyirukako. Yo. Tori biki byiki. Ivyo musigaye mwigira mugoba kwigenza nk'ibikoko. Nibiki. No. Urumva. Hari abarengero bariko bavuga ngo nitwego baseruko twabici ababo muri bwa bwato. Muri gipe yavyemereye. No. Kameme. No. Yo, umve basi. Niki. Bari mugurure. Aho niho baje kunyica. Ura wibiki. Ariko nta soni vye. No mu biro ku mushefu ni muhasonera. Mugurure yinjire. Yinjire ambwirisha shaka. Oya chef ni mugurure. Oya. Uguru aracakugira. Aracakugira atekana. We, namaki we. Namaki wewe kuri kuramenya ko muryango habaye iki nibiki Ubiriza mukuru wanje yaguye muri bwa bwato kubera agesera abaseruko bishobora kwijana no oya umviriza banzu tekane gatoyi
notekana gute ndiko ndabona umusero ku maso yanjye. Oya, tekana. Yatekereza gukurikira mukuru wanje. Umviriza twumvikane. Umviriza bwa mbere ho banje guhoza kuri umuntu wabuze nukuri condoléance. Mpore. Mugabo zishobora guhora umwicanye n'umuntu imbere yawe. None reka ndakubaze. Tekana nukuri. Umuntu kurahigira muri burya bwacu niyo yarari. Oya nabo gipe nyavyemere. None okay sava. None ivyakoze gipe ugomba kubihora uyatikizaho nyana mu bwato. Urumva uruvugwa mukuru wanje rero rugenduko. Oya reka basi ndakubaze ikintu naco reka ndakubaze sibyo kandi gumutekanye ndakwinginze. None muri burya bwato nta baseruko barimo nabo nyene basize ubuzima. Oya umviriza musore ndakubwira umviriza uwakoze icyaha niwe agihanirwa ibyo turabyumvikana voilà kandi akona akazi k'ubutungane saka wavyumvise umva kirazira kwihanira nayo bari we yakosheje sivyo kwihanira naco ni icyaha kandi kirahanwa uhagabiraho chef sa murabe mutegura inama murana ko bitoroshe oya nivyoroshe Mbo, musomere fundere cyavuye matohoza hama bive mu nzira. Okay. Fundi, nkuko brigadier totavuze. Turavye amatohoza twakoze. Tukaba dufise n'ivyagirije. Bo turashobora kwemeza ko neza kwicaca kwagiriye. Sinzi ko ari kintu ufise uvuga. Ego cyanda cemera. Ariko abizi ico mvuga. None umaze komera icyaha. Ikindi uvuga ni igiki? Musuzari amuserire. Oya chef. Ego cyana nacemeye ariko ndabizi ico mvuga nanje. Eka kudutesha umanya sha. Yicaca kwagiriye basigaye kuja mu gasho ugahanwa nta kindi. Ego mawe ivyo guhano navyemeye mugabo natavye ijambo kuko ndabizi ico nshikiriza. Toto. Je numva ko yemeye icaha akaba bisavye. Mu munota umwe twumva ivyo avuga. Ndavuga. Oya. Aho usanga bisi bizashaka kwala dedemba asaba ibigongwe. Umutwari nta kindi sha. Aha kora amategeko gusa. Chef ni muntu wari ntavuze. None mwebwe muranga mu byukuri by'umuntu atamutumbise. Rero twebwe tafise dukora. None n'uduha amategeko none. Oya jewe nasavye nta mategeko ndiko ndatanga. Ndavize ico mvuga. Okay. Jewe rero namaze gutanga itegeko. Mbo musuze mu gasho. Toto, reka tumureka avuge hama cenda ndamutwara. Nyarutsa rero. Urakoze. Jewe ico nashaka kuvuga. Nuko ibi bintu ntabikoze jenyene. None uri kumwe nande. Burya hari uwo twabikoranye. Wumvise? Se nakubwiye. Ataye kudedemba rero ababitegeka abitakosha. Wavyumvise? Funderi. Ukaba ugomba kubeshera abandi bantu. Ico ni kendi ca. Umviriza. Mu matoza twakoze. Twarabonye ko abikoze wenyene. Nende ntutangwe kuzana ibiki. Sawa. None ga mugabo. Abakwitwariye ko batigeze bavuga undi muntu. Aho mvuta ngo muvyegeka ko. Nta kinagomba nico nyene. Mutware nyabuna. Haguruka tugende. Ivyo zurumva ko bitafashe. Urahaguruka ntuhaguruka. Hamura kakayi ko mugabo. Chef. None ko mbona nkankamira. Wewe iyi dosiye taco yiziko. Wewe nyene. Uri kugajewe toto. Je brigadier toto. Chef. Sa. Je brigadier toto. Naramuhaye amafaranga kandi menshi. Kugira ngo azimaganye igipapuro nasenye ko bajya abantu. Kandi yarabikoze. Yego. Ivyo uri kuravuga nivyo. Ego cyane. Amafaranga yarayariye. Nico gipapuro. Ndakubwire. Yaragituriye. Eka kumbe. Nuko gusa twasanze barasigaranye ikindi. Nuko. Sivyo. Brigadier Toto. Sa. Ivyo bintu warobotse kubikora. ngo ntavyo yakoze mu kurindira kumenya uko bizokurikira. Reka tube turabasomera intererano mwatanze ku gice giheruka. Ako kandi nkuko dusanzwe tubimenyereye, reka tubanze twibukanye akabazo kari kabajijwe. Dufatiye ku kiyago ca Kanyenyeri na Ego, kuri mwebwe n'izihe ngaruka zo kudatanga amakuru? Intererano z'uno musi katuzihere kuri Irankunda Ramberi ava mu ntara ya Bujumbura muri commune Mubimbi ku mutumba wa Gisagara. Ati ingaruka zo kudatanga amakuru ni nyinshi cyane, ati kuko bene kuyahabwa bagumana makenga. Atakenshi umwe wese aguma yibwira ko iciyumviro ciwe ari ukuri, ati canka kemeza ibihuha bayumva. Ati hama bigatuma hagwira ubwoba buva kubaha amakuru atariyo mu gihe yihigira inyungu ziwe gusa.
Wende munyanya yatwandikiye ni Akimana Dieudonné ari mu gihugu ca Somalia yagize ati ifatiye ku kiyago cayigwa na kanyenyeri ingaruka iri mu kudatanga amakuru kandi wayamenye nuko ico gihe akomeza gutangwa inkuru z'ibihuhati kandi bikanatuma n'amatohoza atanyaruka. Wende munyanya yatwandikiye ni Oscar Habonimana avuka mu ntara ya Ruyigi muri commune Nyabitsinda akaba yiga muri seminari nkuru yo kukiryama mu ntara ya Bururi yagize ati ifatiye ku kiyago cakanyenyeri na igoro ingaruka zo kudatanga amakuru zituma abantu bafata ibintu kutariko aho bamwe bashaka kwemeza abo badasangiye umugwi canke ivyiyumviro ukuri kwabo nubwo vyo batari ukuri. Ati kindi abenshi baca bahikika mu kukwiragiza ibihuha ati gutyo bigakwiragizwa mu kibano abantu nabo bakavyemera kuko atayandi makuru aba yatanzwe ngo beshuze. Ati mu gihe rero atagikozwe mu maguru masha amatata arashobora kwaduka abantu bagatana mu mitwe bapfa kwagirizanya no gutana kw'amakosa. Ati birabereye rero ko amakuru yo yotangwa ku gihe kandi ku mwanya kugira abantu bagume bafise ukuri ku vyabaye. Ati gutyo binatume bashobora kwamirira kure ivyoza biciye ku biri n'ukuri bamaze kumenyeshwa. Ndikumana Serapi nawe batazira Abubakar avuka mu ntara ya Bubanza muri commune Musigati ku musozi wa Kanazi mu Nyabitora ariko akaba twumviriza ngaha mu gisagara ca Bujumbura neza neza mu Buterere yagize ati ingaruka mbi zo kudatanga amakuru bituma ukuri kutaja habona bigatuma haguma ukwikeka uyu canke uriya ngo niwo yoba yarakoze ikibi ntibiheza ngo habe umutekano hacaguma ibihuha hamwe n'ihungabana. Ati nakare murazi ko habaye ukuri kuvuye ku makuru y'imvaho biheza bikagenda neza umuntu akishira kizana. Ati hama n'ukuri guca kuja habona. Ati kandi murazi ko ukuri gushirira mu kuyaga. Reka intererano z'umunsi tuzirangirize kuri Alexi avuka muri commune Nyarusange ku mutumba wa Biziya akaba twumviriza mu gihugu ca Kenya yagize ati dufatiye ku kiyago ca kanyenyeri na igoro ati yego cane hari ingaruka mbi zo kudatanga amakuru. Ati kuko mu gihe inkuru itanzwe haraboneka umuco ku baba basangiye amatati. Ati kandi n'imitima ya bene kuba bafitaniye ibibazo. Ati kandi bigatuma haboneka urukundo. Ati kuko ivyo baba bapfa baba bishize ku mugaragaro bigatuma no mu kibano haba umubano mwiza. Reka intererano z'uno munsi tuzigarukirize ngaha tubonereho n'akaryo ko gusaba imbabazi mwege mwese mwatwandikiye ariko tukaba tutashoboye gusoma ubutumwa bwanyu ni kubera ko akanya katubanye gato. Ubu naho niwa mwatwasomera akabazo ku gice muhejeje gukurikira. Akabazo nakagakurikira iyi nyifato y'uyu musore yo guhora mukuru we yaguye mu mazi akagiriza abasiruko bose muyivuze kwiki. Ndasubiramwo iyi nyifato y'uyu musore yo guhora mukuru we yaguye mu mazi akagiriza abasiruko bose muyivuze kwiki. Akabazo murakumvise mukaba mufise mushikiriza ni mutwandikire kuri ya nimero mumenyereye ariyo 61 ubusa 9 eka nawe wifuza kwironkera igikino murikira ukuri kundwi biciye ku muhora wa WhatsApp mutwandikire kuri nimero 61 ubusa 9 duze tubashire muri uwo mugwi. Mushobora kandi no kubandanya mudukurikirana ku mbuga zacu arizo Facebook hamwe na YouTube. Imbere yo kurangiza reka twibuke ko cari gice 888 muri gwakurikirana igikino murikira ukuri. Murakoze naho gutaha. Cari gikino murikira ukuri. Murikira ukuri ni misi yose ya mbere igihe cy'isaha 12 z'umugoroba no ku minsi ya gatatu igihe cy'isaha 12 z'umugoroba ku kimenyesha makuru shikiriza.